simba nkiriho simba nkibarizwa mu isi y'abari yataba Imana sinzi ko ari sinzi ngene no bivuga yataba Imana abantu b'Imana simba nkiriho simba ngifisa mwana n'umwe biba tuba twaribagiranywe ariko kubw'urukundo rw'Imana kubw'imigambi y'Imana kubw'ubwizigirwa bw'Imana turiho tuzobaho kandi ndategereje ibyiza nawe tegereza ibyiza naho ubona uyu munsi bishobora kuba byirabura ariko tegereza bwira umutima wawe uti ndategereje neza y'Imana ndategereje kugira neza kw'Imana haleluya kuko Imana ntitoranya ku buto n'Imana igwishiriza imvura ababi n'abeza ikakiriza izuba ryayo bose haleluya ntiraba ngo urinde ngo iraba umutima haleluya iraba umutima rero utegereze wihanganye bakunzi bahori Kanani TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana data rugera byose uri mu ijuru wowe ugira neza bugaca bukira subiye kuza imbere yawe ngushima Mana ngushimira urukundo rwawe imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bugeretse ku bundi ngushimira uburinzi bwawe buduhora ko uko bukeye nuko bwije nkuko wabivuze mu ijambo ryawe kutazoduta kandi kutazotureka na rimwe ariko uzobana natwe gushika ku mpera y'isi ngushimiye ko n'urero tweretse izuba ry'uyu munsi kandi twizera ko turirangiza amahoro kuko tubereye maso shimagizwa kandi wubahwe na bose mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu senze nizeye ko byumvise amen amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo nturiho kubera umugwanizi ataba yagerageje kukugwanya ariko uriho kubw'umugambi w'Imana haleluya uriho kuko Imana ijisho ryayo ritakuvirira ijisho ry'Imana ntirimvirira nukuri umwasi suko ataba yagerageje kudutega imitego ariko Imana igenda yitegura buri munsi haleluya haleluya yaba Imana yatwereka by'ukuri imigambi umwasi adufitiye twese tuba dukunda Imana twese tuba turondera Imana uko bukeye nuko bwije ariko kenshi nuko bishwa amaso yacu ntitubibone ariko umwasa tugenda ko bukeye nuko bwije ariko marayika uhoraho nawe ari ku ruhande rwacu aduproteje haleluya haleluya rero Imana iragukunda kandi irankunda reka dusome Zaburi 124 duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'umunani haravuga ngo yaba uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu naba ariko abisirayeli bavuga ubu yaba uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu hamwe abantu baduhagurukira baba baratuyongobeje tukibona hamwe ishavu ryayo ryarurumba kuri twebwe amazi aba yaraturengeye gose isuri iba yararenze ku bugingo bwacu amazi asuriranya aba yararenze ku bugingo bwacu uhoraho ashimagizwe atadutanze ngo tube inyama z'amenyo yabo ubuzima bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi umutego uracitse natwe tuvamwo turarokoka ugutabagwa kwacu kubonegwa mu izina ry'uhoraho yaremye ijuru n'isi amen haleluya haleluya umve nkubwire muntu w'Imana uriho kuko Imana ibishaka uriho kuko ikiganza cy'uhoraho kiri ku buzima bwawe ariko kubw'umugambi wa Satani ntuburiho haleluya ntuburiho hari ibyo twabonye n'amaso yacu kavuga uti Imana aha ndahakuwe nawe iyo ataba ikiganza cyawe ntibyakunda ariko nagira ndakubwire ngo ibyo nibiki wabonye hari ibindi byinshi umwasa ategura uryamye ategura uri mu ibarabara ariko Imana ikagenda bikuma kagenda ibyigizayo ukabona urabyutse ukabona umwakura urawurangije ntiwibaze ngo suku umwasi ngo yagiye mu ikonje umwasi akora 24 heures sur 24 heures ariko ni Imana ikora 24 heures sur 24
ikurinda indinda. Haleluya, haleluya. Dawidi ngaha aravuga ngo iyaba uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, nawe ariko abisirayeli bavuga ngo iyaba uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, hamwe abantu baduhagurukira baba baratuyongobeje tukibona, hamwe ishavu ryayo ryarurumba kuri twebwe. Urumva abansi hajya batega imitego kenshi, bakugira inama kenshi, kandi hari aho usanga n'izo nama zibana ku bantu bakwegereye kugira bakugirire nabi, ariko ukabona Imana irakurenganije uwo mutego. Uyu ariko yanditse izaburi yarabibonye aranabitwandikira, uyu munsi turabisoma. Twarabonye ingene Sawuli yamuhagurukiye kugira ngo amwice, aragerageza uburyo bwose, ariko kuko ikiganza c'Imana cari kuri we, inzira zose yacamwo Imana yaruca yugara. Haleluya. Nawe Imana igenda yugara. Irajya Satani abapranice ngo uyu mwaka ntuwumara, Imana ati arawumara. Jewe ni kenshi nabibonesheje n'amaso yanjye, ntabona imitego umwasi yateze, Imana ikabindenganya. Nawe ndabizi wo guha iyi mikro ndiko ndavugirako, ndazi ko woshinga intahe ukavuga ibitangaza Imana yakoze ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Ibitangaza Imana yakoze ku buzima bwawe. Rero Imana niyo gushimwa buri munsi, niyo kwizegwa buri munsi, buri munota, buri segonde. Imana yacu niyo kwizegwa, itubereye maso. Haleluya, itubereye maso kuko isinziriye twoshira. Haleluya, haleluya. Ngo baba baratuyongobeje tukibona, hamwe ishavu ryabo yarurumba kuri twebwe. Urazi ishavu rikarurumba, imigabo n'imigambi bakayipanga bakayuzuza, ariko Imana ati nyeti, nta na kimwe gicamo. Haleluya. Wewe ntibarayipanga, none waza ko yapanguwe nande? Waza ko ari ubuhinga bwawe? Ni Imana yapanguye iyo migambi mibi. Nico gituma dukwiye gushima Imana every single day. Dukwiye gushima Imana iminsi yose. Haleluya, haleluya. Ngo umutima wanje shima Imana, himbaza Imana, ntiwibagira imirimo yose Imana ikora buri munsi, kubuna hema impwemu y'abazima, nuko Imana iba yakoze. Mugenzi wanje yambwiye ati umugabo yamaze iminsi ingahe muri oxygen, ati ndavye amahera sohoye. Ati ndavye amahera sohoye. Cyane yumvira ngo mbega Imana yavuga ngo zana impwemu muhema muzirihe byogenda gute? Honyene kuvyuka uhema muntu w'Imana, ukwiye gushima Imana. Nigitangaza, nigitangaza. Amazi aba yaraturengeye gose, isuri iba yararenze ku bugingo bwacu. Nukuri jewe isuri iba yarandengeye, simba nkiriho, simba nkibarizwa mu isi y'abari yataba Imana. Sinzi ko ari sinzi ngene no bivuga, iyataba Imana, abantu b'Imana. Simba nkiriho, simba ngifisa mwana n'umwe, biba tuba twaribagiranywe. Ariko kubw'urukundo rw'Imana, kubw'imigambi y'Imana, kubw'ubwizigirwa bw'Imana, turiho, tuzobaho, kandi ndategereje ibyiza. Nawe tegereza ibyiza, naho ubona uyu munsi bishobora kuba byirabura, ariko tegereza. Bwira umutima wawe uti ndategereje neza y'Imana, ndategereje kugira neza kw'Imana. Haleluya. Kuko Imana ntitoranya ku buto, n'Imana igwishiriza imvura ababi n'abeza, ikakiriza izuba ryayo bose. Haleluya. Ntiraba ngo urinde ngo iraba umutima. Haleluya, iraba umutima. Rero utegereze wihanganye. Umva imigabo n'imigambi yose Satani yocura ku buzima bwa Imana idashitse ko sinyatire yayo, nta na kimwe cyo, kuko niyigiriki niyifise ijambo rya nyuma. Haleluya, haleluya. Ngo isuri yarengeye ubugingo bwacu, ngo amazi asuriranya aba yararenze ku bugingo bwacu. Ni kenshi je nabonye isuri, narayibonye, ariko Imana iravuga ngo baho, ngo baho wewe genda ubeho. Urumva
Imana iravuga ngo genda ubeho, baho waranyitegereza urukundo ruramusaga ti genda ubeho. Urukundo rw'Imana rurayisaga ikavuga ngo genda ubeho. Imigabo n'imigambi ya Satani kayiburizamo. Haleluya. Nguhoraho ashimagizwe atadutanze ngo tube inyama z'amenyo yabo. Urumva ntiyagutanze, Dawidi ntiyamutanze. Dawidi yaramuzigamira amuzitira avuga ngo mwana wanje urabaho. Imigabo n'imigambi ya Sawuli yiburizamo, nawe Imana iburizamo imigambi iminsi yose ku buzima bwawe. Burya kubwa Satani ntiwobyuka. Haleluya. Ariko kubw'umugambi mwiza w'Imana uriho kandi uzobaho, wamamaze imirimo ikomeye y'Uhoraho. Haleluya. Ngo ubuzima bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi. Umutego uracitse natwe tuvamwo turarokoka. Mana ndasenze ngo Imana datarugira byose uri mu ijuru irokora ubugingo bw'abacu. Satani nubu harabagifasha harabakigumije, ariko kubw'imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo ndasenze ngo imigozi yose ibosha abana b'Imana icagagurike mu izina rya Yesu Kristo, bacuke nk'uko inyoni icika iva mu mutego w'umutezi. Mana ubikore wubahisha abana, ubikore twubahisha, ubikore unezereza imitima yacu, kuko niwe mutabazi dufise, niwe buhungiro bwacu, niwe mahoro yacu, niwe gakiza kacu, niwe dutegereje ku butabazi bwose. Mana haleluya, haleluya. Umutego uracitse natwe tuvamwo turarokoka. Ugutabagwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uhoraho. Haleluya. Ugutabagwa kwacu mwumvise aho kuva. Ntikuva mu mashuri wize, ntikuva ku miryango minini ufise, ntikuva ku mafaranga ufise ku konti. Ugutabagwa kwawe kuva ku Uhoraho. Haleluya. Amahera ku konti woyapfana, woyapfana abantu b'Imana. Narabonye atacamaze. Sukuvuga ngo ntacamaze, hari ibyo amaze n'ibyo, hari n'ibyo adashobora, hari n'ibyo amahera adashobora. Amashuri hari ibyo amafaranga hari ibyo ashoboye vraiment kandi byinshi, ariko hari n'ibindi byinshi adashobora kandi bikomeye ishobora umuremyi w'ijuru n'isi wenyene. Haleluya, haleluya. Mana ndaguhimbaza n'ushimwe. Haleluya. Ugutabagwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uhoraho yaremye ijuru n'isi akarema n'abantu. Hari ntaye nigeze kumva subira kwiga cyane, kandi uyu munsi abantu b'Imana reka tube twigira ku byo tubona. Uyu mudamu ariko aravuga ati jewe ati mfise jet privé, ati mfise imiduga y'ubwoko bwose mu rupangu rwanje, konte yuzuye amafaranga, mfise amashato n'amashato. Atari ku uyu munsi imodoka ngenderamo ati ni chaise roulante. Ati umushoferi mfise n'umugarde malade asuguma. Ati amahera yarananiwe, amahera yarananiwe. Ati ibyo byose ndabiraba nkabiraba aho biri. Ati yamavira yose mfise, ati ubigitanda canje njyamyemwo ni ca 090 mu bitaro. Mwavyumvise? Mwabyumvise? Umuntu akirata ngo numukire, umuntu akirata ngo ni mwiza, umuntu akirata ngo afise ibinabiri. Imana itabishatse yo kuzimya mu munota umwe. Ariko ikibereye bantu b'Imana no muri ubwo butunzi bwawe shima Imana, ca bugufi uronderana Imana umwete. Haleluya. Urondera Imana n'umutima wawe n'ubwenge bwawe n'inkomezi zawe, uyishimire ko yakugiriye ubuntu n'ubwo butunzi ukaburonka, kuko n'ubuntu nabwo kugira ubutunzi n'umugisha vraiment utangwa n'Imana. N'umugisha utangwa n'Imana. Uyishime, uyibwire ngo Mana ndagushima ko nibi wabimpaye. Uyishimire kuko hari abatabigira kandi atakintu na kimwe ubarusha. Bashobora kuba banavutse no mu miryango myiza isumba uwo wavutsemo, bashobora kubiza amashuri asumbuye ayo wize, ariko we iyo faveur ikakuzako ukayaronka. None wumva udakwiye gushima Imana ga muntu w'Imana, wumva ukwiye kuyitera umugongo. Imana yo mu ijuru rero ibampezagirire. Mana datarugira byose uri mu ijuru,
sindambirwa kugushima no kugushimira urukundo rwawe, sindambirwa kugushima no kugushimira mwami Imana ubutabazi bwawe. Wewe umukunzi warirahiye kutazosinzira na rimwe ku bwacu mwami, abakubaha n'abakuronderana umwete wowe barahiriwe, kuko ijisho ryawe rivuga ko rihora ku mugororotsi mwami. Mana yanje mwami Imana, ndagushimiye kandi ndagukunda, uri uwo kwizerwa kandi uri uwo kwizigirwa. Izina ryawe rikomeze gushimwa na bose, mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezaga.